Ndabaramukije nizera ko mumeze neza aho muri hose. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe kino gikoko mu kirundi acitwa n'imbeba y'ikizungu, mu gifaransa iritwa cobaye canke cochodende, abandi bakayita ngo ni cavia. Iki gikoko gikomoka muri Amerika du Sud. Muri Amerika du Sud niyo ikomoka. Imbeba imwe ishobora gupima hagati y'amagarama 500 n'ikiro kimwe n'ibice bibiri. Imbeba imwe ishobora kubaho hagati y'imyaka 5 n'8. Imbeba irya kabiri ku munsi. Imbeba iyo ifise amezi ivyarira hagati y'imisi 59 n'imisi 72. Imbeba ziranywa amazi mu bihugu biteye imbere mu bworozi bwazo. Ubworozi bw'imbeba babwita caviculture. Imbeba ziribwa cane muri Peru, Cordillere des Andes, Colombie, muri Bolivie no muri Equateur. Imbeba y'isuguru ishobora kuvyara hagati y'amezi 3 n'amezi 4. Iranyaruka kuko iyo inyana yo ivyara hagati y'amezi 5 n'amezi 8. Imbeba rero muri rusangi ibihugu vyinshi birazorora, haba i Burayi, Azi, Afrika na Amerika, ariko ibihugu vyinshi bizifungura canke bazikoresha cane kurusha ahandi ni muri Amerika du Sud. Rero izi mbeba zikoreshwa cane mu malaboratoire mu gihe baba bariko bapima ibintu vy'indwara n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko ngahe iwacu benshi barazifungura bakazikuramwo inyama, abandi bakazishora bakaronka amafaranga. Imbeba muri rusangi zifungura ibifungurwa bisanzwe ivyarivyo vyose, vyaba ivyatsi canke ibisigarizwa vy'ivyo abantu baba bariye, biba vyasigaye mu gikoni nivyo hanini ziba zikunda gufungura. Imbeba z'ikizungu muri make ntiziba mu mashamba canke mu misozi zitabana n'abantu, hanini ziba mu ngo z'abantu baba bazitunze ko ziba zitekereje cane. Zishobora kuba mu mashamba. Ibikoko vy'ibipredateri bihiga cane imbeba z'ikizungu hariho imbwa, ubuyabu n'ibindi. Rero tugiye turabire hamwe kandi ukuntu imbeba bazikoresha mu malaboratoire. Aho mu malaboratoire bazikoresha kugira ngo haboneke imiti, haboneke ibipimo fatirwako n'ibindi bitandukanye. Imbeba zikoreshwa mu bigo vy'ubushakashatsi kubera ko zisa n'abantu. Ziroroshe cane gukoreshwa, zishobora gufata n'indwara zifata abantu, kandi zikaba ngirakamaro nk'akarorero ubushakashatsi mu vy'imigera n'ubudahangarwa bw'umubiri. Bikora kandi nk'akarorero ko kwiga ingene urukoba rugira allergie be no kugerageza ibintu. Ni kubera iki imbeba zitorwa ngo zikoregweho ubushakashatsi? Kubera ko imbeba bijanye n'ubuzima isa n'abantu. Ubuhinga bwavyo burasa n'ubw'abantu. Ivyo bikaba bituma bishobora gukoreshwa mu nyigisho ziba zitandukanye mu bijanye n'ubuvuzi n'ibinyabuzima.
Imbeba ziroroshe cane gukoreshwa no gukoreshwa mu bikorwa vyo muri laboratoire. Ivyo bikaba bituma ivyigerageza vyoroha, bikaba mu malaboratoire bahitamwo cane. Imbeba ishobora kwandura indwara zandura abantu, zishobora gufatwa n'indwara zifata abantu. Ivyo bikaba bituma zishobora kuba ivyitegererezo vyiza vyo gukora ubushakashatsi ku ndwara zandukira no mu binyabuzima bito bito. Ivy'iterambere ry'ubudahangarwa bw'umubiri. Iterambere ry'ubudahangarwa bw'umubiri, ubuhinga bwabo vyo kurwanira umubiri n'urukoba rwayo biragira ubushobozi bwo gukora. Ivyo bikaba bituma bishobora cane gupima mu bijanye n'ibintu bitera urukoba, n'ibintu bitera indwara. Ubuhinga bwo gukoresha mu vy'imigera. Imbeba zirakoresha mu bipimo vyo gupima indwara y'ibinyabuzima bito bito cane cane indwara y'ibintu vy'ibituntu n'ibindi. Aha ibinyabuzima bito bito bakavuga n'amamikrobe. Naho nyene gukoresha ibipimo vy'indwara y'ibicurane vyagabanije ivyo bikenewe. Muri make imbeba zirakoresha cane mu malaboratoire, barazikoresha n'abantu bazifungura, barazikoresha cane n'abantu bazorora kugira bagurishe baronke amafaranga, barazorora. Muri make imbeba z'ikizungu bita cobaye, nubwo abantu benshi bazirengagiza, murumva ko zifise akamaro kanini ku mubiri w'umuntu. Mu mateka y'imbeba yabaye igikoko gihambaye cane co mu malaboratoire, nk'akarorero mu ntango zo mu kinjana ca 40. Vyakoreshejwe kugira ngo abavuzi n'abavumbuzi bavumbure uburyo bwa vitamine C ikora, kubera ko imbeba zibisiga co kimwe n'abantu, zitayihingura zonyene. Kuvuga umubiri w'umuntu umwe w'imbeba zishobora guhingura vitamine C. Urumva ko umubiri w'umuntu n'imbeba biba bifise ahantu bihuriye cane. Hariho n'ubuhinga bundi kugira utugingo ngendabuzima be no gupima, naho hariho ubuhinga bundi nko gukura utugingo ngengabuzima be no gupima utugingo ngengabuzima. Ibikoko vyo muri laboratoire biracari ngombwa kugira ngo umuntu yige ukuntu ingingo zikora zitoroshe. Murakoze cane, murumva ko igikoko kidufitiye akamaro kanini cane. Rero mwese ndabatumye kumviriza n'ibindi biganiro tugiye tuza turacisha hano kwino channel, kuko bizoba ari ivy'akamaro cane, bizoba ari vyiza. Kore subscribe kugira ibindi biganiro ntibibacike. Ciao ciao. Numva ko umubiri w'umuntu n'imbeba biba bifise ahantu bihuriye cane. Hariho n'ubuhinga bundi kugira utugingo ngendabuzima be no gupima, naho hariho ubuhinga bundi nko gukura utugingo ngengabuzima be no gupima utugingo ngengabuzima. Ibikoko vyo muri laboratoire biracari ngombwa kugira ngo umuntu yige ukuntu ingingo zikora. Murakoze cane, murumva ko igikoko kidufitiye akamaro kanini cane. Rero mwese ndabatumye kumviriza n'ibindi biganiro tugiye tuza turacisha hano kwino channel, kuko bizoba ari ivy'akamaro cane, bizoba ari vyiza. Kore subscribe kugira ibindi biganiro ntibibacike. Ciao ciao.